poil nzi yuko niba abandi biga muri Université y'u Burundi bagitangura siko abo nibo ba poil babigisha ati imodoka yose imodoka zose nigwanyu bon ariko uri nk'umuntu uri mature vraiment ugaheza Université y'u Burundi ukambwira yuko ugifise idea bakubwira ngo imodoka zose nizi wawe ivyo bari biri logique non ni juste appellation ko baba bari muri novuga gute banyuzura niko nakwibaza ariko après 3 mois même sinzi neza bica bihera ivyo pare byabavuye ko ni juste gusa formation bon sinzi kugira bamenyereze siko ariko kuba jeune naho ivyo nogarukako apana kumbwira ngo kwiyatanda hariho umupapa umwe yagiye kudepoza aronka akazi muri Prince Regent kaba yabaye juste kajya ku planto kibiki umugenzi waranka kuja depoza rakagaya wewe aragenda na depoza kandi yarafise umuryango siko ariko yagenda agakora urumva après aragakora après inane araronka hande depose siko agiye ku depoza muri CV acashiramwo experience ko yaciye muri Prince Regent muri kakazi kiye igiye experience niyo yatumye aronka aho hantu bambwiye ati iyi experience wanditse niyo itumye uharonka wow naye handi ntiyari ko haronka niyo rero nshatse kukwereka yuko sivyize kugaya akazi kose bon ni by'abajene byacu nyene nta terambere hari ko yaturagaya akazi je kubera nize ikiganga nshaka abakobwa menga turi muri competition bose ni mariage sinzi yuko ariho bisabira sinzi ariko ikintu je nashaka guhanura abantu b'abakobwa batarubaka siko tumenye yuko mu rugo ni babiri sinzogenda ngo numugabo azubikora jenyene none nk'uwo mugabo adahari amfise umwana akabansabye ati mama ngurira igisuguzi ndambwe ati rindira papa cyangwa ukeneye nawe kwiyitaho ukeneye kwambara neza ukeneye kwambara neza nshaka kugira agatenge keza nzokomeza mbwira umugabo ngurira nigeze oya donc twige kuja mu rugo kumenya yuko mu rugo ni babiri mwaramutse namwiriwe ku bakunzi ba Roy TV vaye naho muherereye ni Bella Shaka kandi kuri micro za Roy TV uno munsi dufise ikiganiro tugomba dukorane n'umujene twatumiye numwigeme acubwenge gose ndamuha umwanya navugira ngo abaramutse anabidondore kugira ngo tumenye ico turi buyage ko kuri uno munsi ni sawa Christelle umeze neza yego tumeze neza ndabona uri souriante ni sawa umeze neza yego ndabona uri souriante gose Ramutse rero abakunzi ba Roy TV nariko baradukurikirana ubidondora nitwa Christelle sindayihebura hamanisi okay bon uno munsi rero mwe muse ko yitwa Christelle sindayihebura bon nifuje yuko tuganira kuri deba ikurikira shaka Christelle tuvugane ku kintu citwa chômage cyangwa se navuga ati nibura ry'akazi ubya bon abajene kujya kuntu baguma barirango hari agashomeri nta kazi gahari mu gihugu uriga ishure waheza ukacugenda mu irukicara eske Christelle nawe we niko bibona hoho uri umunyeshuri yego voilà nawe niko bibona bon kiyoto cha chômage nga mu Burundi turagifise kandi ahubwo twovuga yuko ni kudakunda ibikorwa okay nibaza yuko chômage iterwa n'ahanini no kudashaka gukora kenshi ni ugwaruka rwacu ntirukunda gukora siko bashaka ubuzima buri normal nta bintu byo kwisasa bashaka ubonye ufunguye muhira ubu barakuriye minerval ku ishure babona ko ari byo bikwiye surtout rero ku bakobwa rero agiye ku ishure ashaka kurongoka abo ingorane nayo none eske urongowe atakaza ufise nawe cegenda gute canke mu rugo n'umugabo uzokoma uteze umugabo ko rero bikora oya utegeza nawe kugira ikintu ukoze kuko ni babiri murafashanya siko none Christelle donc muri bihe turimwo turabona abajene bariko bariga ku ma université nukuvuga wiga baguforma yuko uheza ukaronka akazi ukadepoza ibintu nk'ivyo nukuvuga ujya mujene we ngira azoza guheza amashuri yiwe yiyatande kugenda kudepoza hakugira creativité kurema ubuzi nico gituma bavuga ati agashomeri eske ni gute babatera impunga kugira ngo bareme ubuzi eske bo burema gute hoho hakenewe iki kugira ngo izo ntambwe bazishikeko icambere nk'umujene no bahanura yuko umwe wese yogira objectif ashaka gushikako
akagira vision siko kuko ntushobora ndazi ko nawe urafise ibintu ushaka gushaka muri kazozo mu myaka 5 iri imbere urashaka kuvuga uti nshaka kuzameze gutya urashaka kwibona ahantu kanaka ivyo rero bitangura ubu kuko ntuzobitangura hageze siko nk'umujene wogira ikintu ushaka gushitseka ntuzorindira yuko urinda nk'umuvyeyi akubwira ngo ukore no gira creativité nakujye batubwira ngo mugire ma idée d'entreprendre ugire courage kurondera siko nyimba ukunda ibintu byo mu mutwe uguruza sano yawe ushaka kudafise amahera yo kwinvestisa ariko omwe rondera akazi siko genda ahantu hari salon kwa fitu usaba akazi niyo wakora tangura gukora mwiyo salon kwa fitu uzobora ngene bigenda uzobora ngene bafata abakozi ibikoresho ngene bigenda omwe uzoburi kura developer iyindi ide nawe bizogupera umeta gusukugurira salon kwa idobote yawe hari ijambo nkunda kumva bavuga ati abapwa nze ko namaze kuryumva uriko uravuga rero akarorero ngo kujya gukora muri salon de coiffure kugerageza kugira creativité ukagira ama idée d'entreprendre ibintu nk'ivyo hari nk'umuntu w'umupwara ashobora kuvuga ati kujya kuntu abafoma akavuga ati imiduga yose nageze kuvyumva imiduga yose mubona ikirarengana ni yiwaca abapware voilà no kuvuga jewe nduza guheza ishure ndo mupware ni atanda kuba deje umuntu akomeye tu vois rero uko uramubwira ko yogenda guhera ku buntu buto buto acabona ko peut-être que donc wihenze vyumva kasanga arimo kugaya akazi urabona nico gituma nimvira ati est-ce que coba naco nyene kiba muri bimwe bituma abantu baguma barira abajene baheza ama université ngo chômage ngarutse kico kibazo cawe umupwari nzi yuko niba abandi biga muri université y'u Burundi bagitangura siko abo nibo bapwari babigisha ati imodoka yenyine izose imodoka zose nigwanyo bon ariko uri nk'umuntu uri mature vraiment ugaheza université y'u Burundi ukambwira yuko ugifise idea bakubwira ngo imodoka zose nizi wawe ivyo bari biri logique non ni juste appellation ko baba bari muri novuga gute banyuzura niko no kwibaza ariko après 3 mois même sinzi neza bica bihera ivyo upare byabavuye ko ni juste gusa formation bon sinzi kugira bamenyereze siko ariko kuba jeune naho ivyo nogarukako apana kumbwira ngo kwiyatanda hariho umupapa umwe yagiye kudepoza aronka akazi muri Prince Regis kaba yabaye juste kajya ku planto kibiki umugenzi waranka kuja depoza rakagaye wewe aragenda na depoza kandi yari afite umuryango siko ariko yagenda agakora urumva après aragakora après inane acharonda araronka hande depose siko agiye ku depoza muri CV acashiramwo experience ko yaciye muri Prince Regis muri kakazi kiye igiye experience niyo yatumye aronka aho hantu bambwiye ati iyi experience wanditse niyo itumye uharonka wow naye handi ntiyari ko haronka niyo rero nshatse kukwereka yuko sivyize kugara akazi kose bon ni by'abashene byacu nyene nta terambere hari ko yaturagaye akazi je kubera nize ikiganga nshaka kuba umuganga direct ko nyene ariko sama grade akenewe cyane ni juste ni experience kumenya akazi ejo uzoshaka gucreate nawe kuinvestisa mu kindi kintu woba waraciye mu kandi kazi kanaka novuga ko biri très important yuko womenyera guca mu buzi bwose kuko ejo nawe woshaka gukora ikindi kintu voilà ndaguha akarorero ushobora gushaka nko kugira okay nko kugira peut-être basi kuba hôpital yawe okay none ugenda kuba hôpital ataki utazi na kimwe n'ukuntu bigenda abakozi ngene babafata ibintu nk'ivyose tugeza kwicanga kugira ngo ugire ide nawe siko bona uko naenda kubwiye rero nk'umujene nta gutakaza umwanya umenye ko akazi kose ni kugakora atakwicara atakwiyatanda ku bavyeyi kuko umuvyeyi nawe nyene nawe biramubabaza ni just ni hano nyine baradukunda ntaho dushira cyo badukoze ko barashaka ko tugira iterambere ndagukarorero nk'ubu uzanye nk'ikiro cy'isukari muhira rimwe ubu cyarabuze bakon uzanye rimwe ikiro cy'isukari urazanye kandi kabiri bazavuga ati wow umwana wacu yakuze siko bacata kwizera no mu bindi batara kwizera bataba kwizera muri ni juste kwiga kumenya gufata ama responsabilité kuri mujene niyo hagera kubaka azaba ari fwade namwe inzovuga ifise urumva rero nukumenyera gukora cyane kugira ngo
ntitwiteze abavyeyi ntitwiteze umwanya wose kwitega abavyeyi urumva ni ibintu bitari turiko turaga ku kintu cyitwa chômage. Ikindi kintu numva no kubaza Christelle, urabona hari abajene benshi surtout bize mbere ugasanga mu gutangura ahereye mu bintu vya limikashi, yambaye yajire ya limikashi n'umupira wa limikashi. Rero ko tusanga abandi bantu batize bagenda badebereza promotion ngo abantu bize ni abantu bambere bakenya, bakavuga ati abantu bize ni abantu bambere bakenya, ati nikimenya amenya abantu bari mikashe bose n'abantu babaye university abantu bize, sivyo? Eske wewe byo bivuga kwiki? Ikintu cya mbere novuga yuko ni abantu bize barakengera ubuzi, siko abashaka cya kindi yigiye abari cakora. Ntashobora kuba yize afise master ngo umubwire agende gukora akazi kaba yabaye, avuga ati jewe na diplome fise, urumva niko kundi ko gukengera akazi, siko nico rero bivako. Nico usanga abantu bize ari wo mwovuga yuko ari wo usanga batakaze baba bafise gusumba abantu batize. Nashatse kuvuga nti ibyo bintu byo kutagaya akazi sivyo. Hariho nk'umujene ashobora kuba yarize amashuri ariko akagira donc akumva ko nawe agize isoni zo gukora kijya kintu kubera nk'abaje abantu baba batiza ashavuga ati baza kumbona gute, kuko bamaze kumva nk'ayo marimango abantu bize ngo ni abantu ba mbere sinzi bakoresha limikashi badebereza ubuntu bw'amafuti, umva nawe agiheza kuca yumvira ko yogenda muri kijya kintu arumva ko asubiye inyuma gatoya, ujya murindi yarazananye ucumenga bayevuye alesheke. Bon voilà, nkuko nabikubwiye uri nk'umujene non pas umujene, umuntu wese arafise vision ashaka gushikako, voilà siko none jewe kuri vision yanje niyo nayikubwira niyo nayivuga abantu bose bazombana nk'umusazi, kandi vision yawe batayikubonanye mwe nk'umusazi batari vision murazogira ati nibikunda nibishoboka wewe nta mero ufise rega nta ufise wohera ahaje bari utuntu twa critique nyene bisi yose kogera. Rero nk'ubu jewe mfise vision nzico shaka gushikako siniyatanda ku by'abandi bavuga ko niyo numviriza bose finalement ntaco nzoshikako ibyo bashaka kuvuga byose ibyo bazovuga byose je nzo focusinga imbere. Rero vision shaka gushikako siko aho niyo numviriza ibyo bavuga nshobora kuba narize mwera hasi rega ega sizoshika hejuru nashika hejuru nkagwa hasi bazontwe mera hasi ibyo bundi bazovuga barimenya je ntaco ndabirabako ni je nzi ico shaka gushikako, kandi bajye nyine bakugaya ushitseyo niyo batabara kukubwira ati byagenze gute tubwira natwe. Voilà. Eske ndakubaze Christelle, nko ku ishuri urashobora gutandukanya kuko hajya mwigana n'abanyeshuri urabona amakarite yabo, ushobora gutandukanya ati uyu muntu ndiko ndamubona arafise vision n'undi muntu wapfa nta vision afise, kuko ari nk'abanyeshuri benshi bumva ati je nja kushuruga ngo sange byahiye muhira, bavyumva. Eske ni gute utandukanya umunyeshuri yiga afise vision n'umunyeshuri yiga novuga nti aherekeje abandi kugira ngo abanyeshuri bose baba bari mu mashuri batangure guhera uno munsi kugira vision, kugira icerekezo aho bashaka gushika? Bon, je nshobora kuba ntayikubwiye mwaka ndayifise, siko kugira ngo abo batandukanye kenshi hariho abanyeshuri usanga mwigana usanga mwigana bakora usanga mwigana bafite tudiri bakora ku ruhande, siko hari n'abandi bavuga ati je sishaka kwistressa ashaka kwanza mpeze ishure ibyo nzo bikora après, siko ntushaka kumenya vision yiwe soit vision soit haraga projet ashaka gukora nazo ushaka kumenya gusa nuko ikizo batandukanya ni yako hashizo wabonamo hari ushaka kwiga ariko arakora umwete benshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyo nagiye guhomaka benshi baheze kushura atakazi bafise, ariko umuntu ubona yuko afise icyo ashaka gushikako icyo ashaka kwimarira kenshi uzosanga ahejeje kwishu ahejeje yararose akazi bon basi yiga akora arabiga bakora kabi gatoye mugabo akore abone ko yinjije basi n'ibihumbi 2 n'igihumbi ku munsi, siko wonye urabona yuko uyo muntu afise kuhaje gukora afise peut-être arafise ikintu ashaka gushika ko mu buzima arafise icyo ashaka kwimarira. Rero iyo uriho ata vision office kenshi uzotakaza umwanya
kenshi uzosanga uriko uraherekeza abafise amavision yabo n'ubu nkaje nkagukurikira aho ugiye uje kugira ikiganiro ufise vision yo gushaka kugira TV ya ndaguherekeje mperekeje wowe ufise vision jewe ntayo mfise niguherekeza abandi gusa ndiko ndatakaza umwanya ntaco nzopfa nimari Okay, bon ni kuvuga rero nk'ubu nk'abanyeshure kuko tuko tukora ku bajene ugwaruka kandi ugaruka gwinshi tuba tuzi ko biyo kipashanya n'amashure. Ese nk'ubu nk'umunyeshure avuga ati jewe ndaronse occupation iyi ntayo nkora kubera ndikari ku ishuri n'undi avuga ati bon ndayironse reka ndayipaperanya ndabikora. Ese muri ivyo bintu bibiri ujya umuntu avuze ati reka manze mpeze cyambere n'ujya avuga ati reka ndabikora bamwe bihari kuri umwe ariko abona hari karaje icyo navuga intambamyi z'amazihari niyo wabona yuko icyo ushaka gushaka ata ntambamyi zo bayirimwe zizoba zirimo nyinshi cyane wewe niko kundi nakubwiye sufi gusa yo kuba courage ufise umwete nta kizokubuza ego uzogwa uzohaguruka ubandanye wewe ufise icyo ushaka gushikako mugabo uvuze uti duca bingora ibintu byinshi bon ashaka kuba ari impamvu zumvikana canke niko kudashaka kwiruhisha n'ibintu byinshi voilà niko nobivuga. Eske hoho nka leta yacu y'u Burundi nicaye ikintu woterera canke se nicaye cyumviro woshobora gushikiriza ku buryo nk'ikibazo cyo kubura akazi ca chômage eske ho leta ntabwo yo bifisemo uruhara? Oya nubwo ko leta taruhara bifisemo kuko niyo uyitanda yo kuba zo kwangaza muri leta final eka ndaguha akarorero ibi dukonsoma ibifungurwa birimwa n'abantu munyakuru wa ruguru ifite imyaka ingahe ararima arimbura akaca bishora tukaca turya siko none atarimye ubona igisagara cyo baho gute nomba igisagara Burundi bwo baho gute wewe ko atarindiriye ko bamwangaje muri leta siko niko akundi ntidushobora kuguma turindiriye ngo bazotwangaje ndafise projet nshaka gukora reka ntangure buke ngira intambwe nimba ari nk'umuwonkwe cyangwa umuvyeyi nshaka gusaba amahera ndamwegera ambwira ati shaka umfashe amahera aya angana kuno nshaka kwikorera ga projet siko niyo yumva umusavye amahera gukora ga projet ntazokwimaza avuga ati arashaka kwese none nko ku bandi banyeshuri cyangwa se abana badafise abawonkwe bosaba avukira mu muryango yavukiye mu muryango utishoboye yigwanaho atamuntu yavuga ati ego ashobora kuba afise projet ariko akabura intango akabura nuwo abwira akabura nuwo ayiyagira uwo nawe kugira ngo ashike kuri objectif yiwe umuhanurike ndavyishireko ushobora kuba mfise projet nta muntu mfise amahera ndayamusaba ntawe ariko ndashobora kuba ndonka nko kundi nka 10,000 canke angahe nka 15,000 canke angahe menya yuko aya mahera ndayabizi ikindi kintu nasanze ku bajene yindi ngorane ihari ntituzi kubika preparnya amahera siko n'abajene bakeya uzosanga bafise compte muri banki siko azoshaka kuyuguruza ariko yaronsa akazi ka leta naho nyene nomba ka leta ashaka kuronka kandi kazaro nk'amahera menshi ku kwezi akavuga ati reka rero nanje nuguruze compte biri très important yuko uzurabika nivyo niko ndayaga n'umugenzi wanje ndambwira ati ni vyiza kubika ndaguha akarorero muri KCB hariyo compte étudiant siko je compte nta mahera gukata ku kwezi kandi ubika amahera yose rero nkuko unyengiye nuguruza compte nkaza ndabika amahera yanje urumva duke ndose bitanu ngiye kubika 2000 3000 ndayakoresheje siko ndose 10,000 ngiye kubika 5,000 buke hazogera igihe yuko nshaka gukora ya projet yanje nta ofisi ndayasa ngaca nikora kuri ya mahera nabika kubika duke nimba mfise icyo nshaka gushikako nshaka gushaka ku kintu kanaka nkaba nzi yuko ndarose opportunity ndarose udufaranga ndarokoza kadiri hirya no hino barampenze duhera dukeyi menye yuko mbikitse igice siko ni kugira ubwenge kumenya ngene ushobora kubika amahera ubuzi yuko nta muntu azogufasha nta muntu witezeho imbere niwe wonyine ugatwe kawe yego bo ikindi maze kuromarka ikindi maze kubona nuko ugwaruka bagira ibintu byo guhigana ashobora kuba afite ikintu ashobora kuba yobika
ariko amaze kubona umugenzi we yambaye ikirato kizimvye, umugenzi we yashizemo menshi izimvye, umugenzi we yambaye chaînette ya or, chaînette ya argent, akaca avuga ati jewe burya ndi nyuma, ati reka nanjye ndayaturanye nayo mfise ngendo kugura, ngende basi kuri ritme yabo, tugende basi dusa n'abangana. Voilà. Nibwo nakubwiye iyo udafite vision uherekeza abafite amavision. Jewe tuzojana ufise vision yawe uri kurikorera. Tujane wironkera amahera. Peut-être uzompa nayifana ati Christiana yamperekeje. Akira ndaguhe ka 10 ndagucorera. Siko? Ukaca wiyambika neza. Nanje nzoshaka gusa nka wewe. Turajana mbwa ndifise vision zimwe mperekeje ufise vision. Niko ndatakaza umwanya wo gukora nanje kugira ngo nshobore kwima kugira ico nimariye nanje. Siko niyo handi hashaba ama competition. Wewe urakora ufise akazi urironkera amahera yawe. Je ndaguherekeza. Ntaco mfise nshaka gushika ko muri jewe. Nijise kuraba abandi. Tujane ntibikunda. Eske ho abagenzi twirirwa na canke se abantu duteramana, abantu twuma tugirana ibiyago ntibashobora kuba imwe mu ntambamye zishobora gutuma dusubira inyuma mu bwenge canke se tugatembera mu bwenge? Voilà, ego. Voilà, ni hane nakubwiye ati mu gifaransa bavuga ati ngo montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Voilà, urabona? Kandi nivyo. Ushobora kujana n'abantu batakora guteza imbere. Voilà. Nijitse babagenzi bo kuryoherwa. Byonyene bikirori. Birakwiye ko twuguruka amaso nk'ugwaruka tukaraba abantu tujana baribo. Kuba duteza imbere nuko batuteza imbere. Ego abagenzi ni sawa. Bari ego ni bien. Kandi ni sawa yo guherekeza umugenzi ariko tumenye limite. Tumenye ngene tuje umwanya wacu. Tumenye n'abagenzi tugendana baribo. Voilà, tumenye n'abagenzi tujana. Hari abagenzi ntaco bifise bakora. Avyuka saa 4, avyuka saa 5, ntasubira gusohoka, aza gusohoka ku mugoroba, asavye mama ampa 10 ngende gusohoka n'abagenzi, ngende kwicara mu bandi. Abonye urumva ko atari ngorane. Sico yeme n'abandi bavyuka saa 1 bagiye kurondera. Siko? Ega fuma yicara ahantu mugabo avuga ati ndatanye n'igihumbi ku munsi. Rero niyo ni intambamye ku buzima bw'ugwaruka. Iyo uri kurajana naho badafise ico bashaka gushikako. Bategura guteza imbere. Byumwe mu So Christiana ndiko ndamumva afise ivyumviro vraiment birarashe, afise ivyumviro vyubaka, afise ivyumviro vy'ubwenge. Nimboneka rimwe kubona umwigeme ashobora kwimvira nka Christiana. Donc yiyumvira nk'abagabo. Novuga ni kuko abagabo n'abantu baguma bafise ivyumviro byo gutera imbere umwanya ku mwanya kuko abakobwa kenshi canke se abagore nabantu menga bari muhira nabantu bo muhira. Eske Christelle wohanura iki bajya abakobwa avuga ati ko mejeje ishure nka imanite ko ndayironse diplome ndayifise diplome isigaye n'umugabo vuga abakobwa menga turi muri competition bose ni mariage sinzi yuko ariho bisabira sinzi ariko ikintu je no shaka guhanura abantu b'abakobwa batarubaka siko tumenye yuko mu rugo ni babiri sinzogenda ngo n'umugabo azubikora jenyene none nk'uwo mugabo adahari amfise umwana akabansabye ati mama nguriye igisuguzi ndambwe ati rindira padi cyangwa ukeneye nawe kwiyitaho ukeneye kwambara neza ukeneye kwambara neza shaka kugira agatenge keza nzokomenya mbira umugabo ngurira nigeze oya donc twige kuja mu rugo kumenya yuko mu rugo ni babiri si umugabo azobikora wenyene siko niho rero twotangura hakiri kare twaragira ama responsabilité menshi tumenye kurondera ndaje ishuri ngende kurondera akazi nkora siko cyangwa nkora ibintu by'iwanje soit hari abacuruza abagira ama business y'abatandukanye ushobora kugira akazi ko muri salon de coiffure salon de beauté muri salon de coiffure abakobwa basigaye bakora bakoza mu mutwe singa yakazi nkamenya yuko nanje nibukebuke ni amahera ndayakorere kandi abike ne paranye duke ndabike ndushike mu rugo nanje mfise ikintu ngiye ntwaye apona kubwira umugabo acatanga kubaza ati none wagize nyiki nga karabaza cyane ego nukumenya yuko twese turakora kandi mu rugo ni babiri ngufashanya sijeje nyine nzogenda si wowe nyine azobikora zobikora turi babiri siko ikindi kandi nanje numva novuga bon hajya abakobwa barakugira changement ibintu byo kwihutira kubaka ndonse diplome indi sigaye n'umugabo tare tubangiye kubera ndakubwije ukuri niwamara gufata iyo ngingo ukumva ko iyo ari yo point finale yiwawe ndazi friend of zichutse kubera nta valeur uzogira ego valeur uzoyigira sivuze ngo 100% nta valeur ugira ariko hariho agaciro udashikira ku muntu w'umukenyezi
kuko umukenyezi n'umufasha silvuke ntabwo uza ngo kugira ngo ndi umugore reka rondera amaboko se w'abana agende kurondera azane tujye impuzu facture y'amazi facture y'amatara byose akeneye kugira projet ntinakunda kubera iki amashanje afise arumu umugore rero amenye uko ari umufasha n'abigeme bose ariko barategura kuja mu ngo banza kwanza ijya inshingano yo kwitwa umufasha ubanze kwanza uyishire mu ngiro uzogenda hari ikintu ugiye gufasha muri rujyaro apana kugenda ugiye kuvyara gusa no kurera apana kuba femme foyer voilà tumenye yuko natwe tugiye kuzana ikindi tuzanye tugiye gukontribuer natwe siko tugiye kwicara uko nyene tu oya twimenyereze hakiri kare kugira kuhaje siko tumenye gukora tumenyere ubuzi bwose tumenyere kurondera tuzoje mu rugo tuzi kwashima ama responsabilité neza siko kuko nshaka kwihutira kuja ku mugabo nshika mu rugo bikamara byinshi bikangora mwete byinshi nza nkorera ikinzanira umukozi gushaka petete n'umugabo amahera hembwa ibintu byose mu nzo amasharge byose ariha n'umukozi ntazashoboye siko voilà rero ni nshobora nanje hari ivyo nokora nshobora gukora nkariha wa mukozi ari mu nzu nshobora gukora nkarihira umwana amashuri nshobora gukora nkagira ration kugira ngo umuryango waguke utera imbere ntaba ari umugabo bikora wenyene ni handi haca habika ivyo kutumvikana neza ushaka kuma wicaye ati so tako turavugana ku bintu bijaye na nibura ry'akazi chômage no gwaruka abajene uko bagenda baraheza amashuri ngo akazi karabuze ngo ibiki ako gasanga ico cyumviro cyo kuvuga ngo akazi ntako nabo nyene barafise mu ruhara nabo nyene ugasanga barafise ukuntu babirimwo ari aba responsable biyomvo ituma bavuga ngo nta kazi gahari toko tukana n'umwigeme acugenge gose mwamufise ibyumviro vyiwe Christelle ushobora kutubwira imwe muri vision ufise vision yanje icyambere ndakunda kwandika ndakunda kugira utuntu tutecriture ku byako ku bipira okay siko kugira amafishe ndifuza cyane kuzogira imprimerie wanje siko kagira ivyo bintu voilà ibintu nk'ivyo uramaze kubitangura none nta pa uraterana petit pa uratera pa maze gukora ni kwandika ushaka kwandika tu design voilà ibintu bya design voilà ibintu bya design ndabikunda cyane gose iyo niyo pa maze gukora mpora nandika design twagenda dufise so abakunzi bacu mudukurikirana ba Roy TV kiganiro cyacu reka tukirangirize ngaha ngo mandabutse yuko ndabakunda kandi abataragira vraiment subscribe kuri Facebook, YouTube na Instagram y'amashene yacu yose vraiment mubikore ntiduze ducika n'ikiganiro na kimwe muri bwa bumwe muri bwa rukundo ndimvira ndazi neza yuko ikiganiro cy'uno munsi wa mukobwa wawe wa mujenewe wa musorewe hera uno munsi ugira objectif menya kutegeza gukora ikintu ku buzima bwawe menya ko udategerezwa kugaya akazi kuko akazi gato kazana kanini shobora gukora akantu gatoya kakagushikana handi hantu kure kandi ukagakorana umutima mwiza ukagakorana ubwira n'ubushake mugire rero umunsi mwiza reka tubasezere Christelle nawe sezera abakumvira ibyo bose kugira ngo tuje no mu bindi yego murakoze cyane kuba twumvirije mani bayizagire mushore